gatandatu uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Ni Nancy Mutoni niwe gire yabashikirize afadikanije na Obe Felix Irankunda ari mu buhinga bw'ibyuma. Umunsi umwe mbere yuko Etienne Ndayitwaye ko yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa muri komine Buraza mu ntara ya Gitega anyuruzwa akaburirwa irengero, abategetsi barimwo buramatari w'intara ya Gitega bari bishikiye Buraza gutegura imitima y'abanyagihugu aho bibonekera mu nyifato n'amajambo byabaranze. Abanwanyi ba CNDD-FDD Iburaza bakaba baguma babona ko umuti ari ukwikura ko intwaro y'abicanyi bo muri CNDD-FDD. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura yagutse nabo bavuga ko intwaro nshasha ibohora abarundi iriko iramota. Aya hamwe n'ayandi inkuru imwe ukwayo ni mukanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro neza y'Imana kaze. Ndasubiye kubaramutsa turabandanya n'inkuru ijanye n'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko akaburirwa irengero yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Buraza yahahora mu ntara ya Gitega. Yaburiwe irengero kuva ku wa 6/0/2026 byabaye inyuma yaho ku wa 5/0/2026 habaye inama y'abanyagihugu bose bo muri komine yahahora ya Buraza. Iyo nama ikaba yari irimwo indongozi zitandukanye zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, aho na buramatari yari yahishikiye. Muri yo Etienne Ndayitwaye ko yahaboneye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Indongozi zose zafashe amajambo kwari ukumutuka gusa. Bukeye bwaho acaranyuruzwa. Abanwanyi ba CNDD-FDD Buraza babandanya kuvuga ko barongowe n'abicanyi, ko rero abarundi bose bakwiye guhaguruka bakikura ku butegetsi bw'abicanyi. Inkuru twateguriwe na Dondo Jemba z'umutima. Ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 4/2026 niho abanyagihugu b'Iburaza batangura kubona ubutumwa ucanacana ko buvuga ko buca haba inama y'abenegihugu bose bo muri komine ya kera ya Buraza, kandi bugategeka ko atawosiba kuko iyo nama izobamwo abategetsi bakomeye. Bukeye bwaho ku wa 5/0/2026 iyo nama yarabaye ibera mu nzu y'amanama ya zone Buraza. Abanyagihugu bitavye iyo nama bakiriko baricarikwa barindiriye abashitsi. Charles Ntawukirishiga arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Gishubi yaguma atuka abanyagihugu avuga ngo nduguruye twamugina, mwabajinga mwe ubu munsi turahura, mwabicanye mwe mwarivye amatora muca mumbesha ngo mwabaye abambere, ndugaye twamugina. Akaba ayo majambo yamenyesheje abaraho vy'ukuri CNDD-FDD ko yivye amatora mu 2025. Abashitsi babonetse muri iyo nama barenga 10 barimwo Ribware Bigirimana buramatari w'intara ya Gitega, Ndayihimbaze Tatien aserukira umugwi CNIDH mu karere ko hagati mu gihugu, Godefride Hakizimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega, Honorable George Nshimirimana umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umushikirizamanza wa sentare nkuru y'Igitega, umukuru wa sentare nkuru y'igihugu, umushikirizamanza mukuru mu ntara ya Gitega, umukuru wa sentare isubiramwo imanza, komiseri atwara igipolisi mu ntara ya Gitega, komiseri mu gipolisi atwara akarere ko hagati, utwara inyamiramabi zose zikorera mu ntara ya Gitega, n'abandi bafise ibyo bajejwe mu iperereza mu ntara ya Gitega. Iyo nama ikaba yari ihagaze ahanini ku mutekano wahungabanye kwa Etienne Ndayitwaye ko yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Buraza
ku munsi mukuru wa noheli igenekerezo rya 25 kigarama 2025 aho inkwavu ziwe zimwe zishwe izindi ziribwa umurima wiwe w'ibigori bitaraheka biratemaguka. Musanteri wa komine Gishubi bajyana Apollinaire ahejeje kuramutsa yaciye atuka Etienne Ndayitwayeko. Buramatari nawe nyene uko umukuru wa zone Buraza we bamubajije abanyagihugu bumvise ivyo yashikirije bavuga ko vyumvikana ko yavuga ivyo bamutamitse binyuranye n'ukuri kuko yavuga ko Etienne Ndayitwayeko atankwavu yoba yarafise. Aho ni mu gihe abajejwe kuzivura hamwe n'abajanayo imboga bama bazijana bose bakazunguruka bakabona inkwavu za Etienne ziteye igomwe. Amatwi asumira bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD iburaza ubu muhira kwa Etienne Ndayitwayeko hari iritiro zirenga 500 z'amaganga y'inkwavu. Abategetsi bose bafashe ijambo muri iyo nama bavuga berekana ko amatohoza bayahejeje ko atakindi gikenewe hasigaye guhana by'akarorero Etienne Ndayitwayeko yiyononeye ibintu. Abanyagihugu bari bahari barumigwa bagwa mu gahundwe bumvise ayo majambo y'abategetsi. Etienne we ngo yaguma akiriza urutoke ariko bakamwima ijambo. Byatevye Etienne Ndayitwayeko yarahagurukijwe ngo avuge yamara ngo yari yahejeje gucirirwa urubanza. Ivyo yavuga byose abategetsi ntavyo bumviriza ahubwo ngo baca bamusamira hejuru bakamutuka bavuga ko mw'ijoro rya Noheli yatewemwo atahamagaye ku telefone Musanteri n'abandi batware ariko we akavuga ko yatelefonye abo hafi abandi barabwirana baza kumutabara ati imbere na mbere jewe nabona ababaye. Umukuru w'umutumba Musebeyi Etienne abako we yaratuzwe cane kubera ngo atarazi igitigiri c'inkwavu Etienne atunze. We akisigura avuga ko atarugo rw'uwo mutegetsi yari bwinjiremwo ngo kiretse ko yumva ubushaka inkwavu wese yabaza kwa Etienne Ndayitwayeko ahariho. Ijambo rya nyuma muri iyo nama ryavuzwe na Honorable George Nshimirimana atwara umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega mu munota umwe ati nduguruye twamugina. N'uwagiriye nyina mu rutare yaramenyekanye uwutema ugwiwe bamutiza umuhoro. Jewe ntwaye umugambwe imyaka 20 mu ntara ya Gitega. Etienne niwe wa mbere amaze kuja kuvuga ivyo avuga mu biro bikuru i Bujumbura naho uwitwa Landry yaciye amwirukana. Nico nkundira abantu bimbo ndugaye twamugina. Abanyagihugu iburaza barimwo abanywanyi ba CNDD-FDD bamenyesha ko ayo majambo yose yatumye batahura ako kanya ivyo musaraba Etienne Ndayitwayeko yari yikoreye ndetse bibonera n'icashikanye izo nzego zose buraza ko ari ugutegura imitima y'abanyaburaza ngo nibaba batakibona Etienne Ndayitwayeko ngo bazomenye ko yahaniwe amakosa. Yamara abanyagihugu ngo bavuye muri iyo nama babona neza ko Etienne Ndayitwayeko yamaze gukorerwa n'inzego zitandukanye z'umugambwe CNDD-FDD irementanya rikomeye rizohava rimutwara gatwe. Ibitatevye kuba kuko Etienne Ndayitwayeko bukeye bwaho igenekerezo rya 6/2026 yaciye ahamagarwa n'umuntu kuri telefone ngo bahure amwereke ahari inkwavu ziwe zibwe ijisho riba ribaye. Abanywanyi ba CNDD-FDD iburaza babandanya bavuga ko barongowe n'abicanyi ko rero abarundi bose bakwiye guhaguruka bakikurako ubutegetsi bw'abicanyi.
hagati aho kuri uyu wa mbere ruhuma 2026 hari habaye ikoraniro ridasanzwe ry'abagumyabanga muri komine Gishubi aho ryari rigamije gutora usubirira Ndayahoze Jean Marie mu kibanza c'icegera c'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Gishubi. Uwo nawe akaba afunzwe yagirizwa kwiba inkwavu Etienne Ndayitwaye ko ibigaruka bigatangaza abanywanyi ba CNDD-FDD buraza ingene Jean Marie umugenzi wa Etienne aguma afunzwe mu gihe inzego zose mu ntara ya Gitega zemeje ko Etienne ariwe yikoreye ikibi agatako akanyuruzwa ngo Jean Marie yarakwiye guca arekugwa. ngo yemara ivyo byose ngo ni amarementanya yagiye akogwa n'abari mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD muri komine Gishubi no mu ntara ya Gitega. Ndayahoze Jean Marie akaba yaraye asubirijwe na Ndayize Pierre Claver. Amakuru ava mu bagumyabanga ba CNDD-FDD buraza amenyesha ko Jean Marie afunzwe kuko ari umugenzi wa Etienne Ndayitwaye ko aramutse agumye yidegembya imbonerakure zakoreshejwe mu kugaba igitero kwa Ndayitwaye ko ngo zoca zimenyekana. Ni mu gihe Honorable George Nshimirimana atwara CNDD-FDD mu ntara ya Gitega muri iryo koraniro yaraye ribaye yamenyesheje ko uwo mugumyabanga Jean Marie asubirijwe inyuma y'igihe giheze ubutungane bumwiyegereje atagira ko asaba indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri komine Gishu ahereye kuri Ndayizeye yarahejeje kwizegwa gushira imbere ibikorwa zikava mu majambo. Yasabye kandi uburongozi bw'umugambwe n'intwaro gukorera mu runani mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu biyemeza buri mezi atatu. Akaba yabibukije ko atamurongozi akundwa na bose ariko ko igihana umunwa w'abantu ari bikorwa ati bavuga mukora. Iryo koraniro ryari ryitabiriwe n'abagumyabanga 316 kubagumyabanga 349 babwirizwa kwitaba. Naho abagumyabanga ba CNDD-FDD buraza bavuga ko batariko babona inyishu y'ikibazo gihangayikishije abanyagihugu kijanye n'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko indongozi bafise ngo ziriko zirondera kwibagiza abanyagihugu iryo nyuruzwa yemara ngo ntirizobavamwo intwaro y'abicanyi ngo bazoguma bayivuga ukwiri. Abakora ubwicanyi bamenyekane ngo bazotebe bahanwe n'ubutungane buzima buzoboneka ku yindi ntwaro. Ni nkuru tukibandanya. Ibimenyetso by'uko mu Burundi hagiye kuboneka intwaro nshasha biriko biribonekeza nabyo bivugwa n'abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura yagutse. Basaba abakoreye amabi abanyagihugu kuba barasaba ikigongwe hakiri kare. Basaba kandi abarundi cyane cyane batavuga rumwe na CNDD-FDD kuja hamwe bipange ngo naho babakuye ku rubuga baje hamwe n'aba CNDD-FDD batuntujwe na CNDD-FDD bubaka Burundi bushasha buzira urwanko n'inzigo biranga intwaro y'agacinyizo ikomoka kuri CNDD-FDD. Umwe muri bo tumukurikire ijwi ariko ryahinduwe. kandi twaterasana indongozi zose za CNDD kwiyizira aho bari batangure basabe imbabazi abo bagiriye nabi. Iyo kiri hafi turabibona intwaro nshasha, intwaro y'amahoro bikira moto bicare babiri nibanyaraka batangure basaba imbabazi. Abarundi bakona bari mazi ntibibaze ngo baricaye barazire baturenganije mu buryo bwinshi. Umwe wese icyo yashize mu itegeko ryo kurenganya umwenegihugu wo mu Burundi anyaragase asaba imbabazi. Anyaruke igihe cyiza kirabahera ikiba cyumva icyerekana ikibona. Dusabe n'abanyepolitiki batari kumwe na CNDD-FDD naho barabakwiye ku rubuga bowe barikanga nk'uko Reverien n'amasake tuje hamwe tubirunani twiyambura intwaro y'agacinyizo. Ivyo aho bukera imigambi yidegenze amadini yidegenze abatagira imigambi yidegenze dukorera igihugu twubaka Uburundi bushasha bushashagiye butarimurwa nk'imizigo. Baraza bakadutwara imizigo buraca bugacana yanjye kandi Imana iri mu ijuru ntizokwemera ko abarundi tuguma mu gacinyizo no mu gasuzuguro kananuko tuzodutabara komereye barundi kamurika. Babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce tubandanya n'ikiganiro. Uyu n'umwanya uhari mu kiganiro
ikiganiro ineza y'Imana. Kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 2 Ruhuhuma 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amos kigabane c'9 umurongo wa 11 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitega 2. Abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi cyangwa avugishwa n'Imana Amos igice c'9 umurongo wa 11. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uwo munsi nzovyura urusago rwa Dawidi rwatemvye, nzibire ibihengeri byago, nongere sanasane ahashize hago, ndagubake rumere nk'uko rwahoze kera. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, ndakuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho agiye kubyura urusago wa Dawidi wasenyutse. Imana ishimwe cyane, Imana yacu ihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, urusago ndiko ndavuga urusago rundi, urusago ndiko ndavuga uyu munsi ni igihugu cawe, ni igihugu canje. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Uhoraho rero yaritegereje abona urusago rwa Dawidi rwarasenyutse, kandi urwo rusago rwa Dawidi naho rwasenyutse hari abantu bakomeje kurubamo rwarasenyutse, ariko ntibagwiteho, ntibagubake. Niyo imvura iguye ntibabona yuko ruva, niyo izuba ryaka ntibabona neza yuko rwasenyutse riko rirabakira. Urusago rwa Dawidi rwarasenyutse uko ruri kera, rwari rwubatse kera, siko uyu munsi rucubatse. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icubahiro, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo azongera uhoraho kurusanasana, ngo asanasane hashize hago, kandi ngo agubake rumere nk'uko rwahoze kera. Mu yandi majambo bisobanutse ngo kera rwari rwubatse neza, kera rwasa neza. Ubwo rusago kera rwari rumeze neza, n'abari barubayemwo bari babaye ahantu heza, barutahamwe rusa neza. Ariko uyu munsi uhoraho nawe yarabonye neza ko rwasenyutse. Mana yo mwijuru dutabare cyane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, nagira nkubwire ngo naho urusago rumaze igihe kirekire rwarasenyutse, uhoraho araje kugubaka, kandi ngo azogubaka rumere neza. Kera rwari rumeze neza ntigwava, kera nta hantu na hamwe wari kubona intoboro, ariko uyu munsi impande zose ni intoboro gusa. N'uhoraho yarabibonye. Mana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro. Abantu bose iyo bitegereje urwo rusago barabona yuko ruva, abantu bose bagwitegereje barabona ko rwashaje, barabona ko rwasenyutse, ariko habuze umuntu n'umwe wo kurusanasana. Uhoraho aritegereza abona ko urusago rwa Dawidi rwasenyutse by'ukuri, ariko harabuze uwo kurusanasana, harabuze uwo kububaka. Niyo mpamvu uhoraho avuze ngo hariho umunsi ugiye kuza azoza kuruvyura urwo rusago, kandi ngo rwaratemvye ayongera ruvyure, ngo azibire ibihengeri, kuko ibihengeri ni vyinshi. Ibihengeri ni vyinshi impande zose, ibihengeri ni vyinshi mu bubiko, ibihengeri ni vyinshi mu nkingi, ibihengeri ni vyinshi mu bisakazo, ibihengeri ni vyinshi kuri urwo rusago. Mana yacu nishimwe. Ariko uhoraho arivugiye neza yuko hari umunsi ugiye kuza wenyene akaza kuruvyura, akaza kugubaka, akazibira ibihengeri vyago, kandi ngo agasanasana ahashize hago, kandi ngo akagubaka rukamera nk'uko rwari rumeze kera. Ubwo rusago kera uhoraho yaragwishimira, rwari rumeze neza, abarubamwe ntibaba ahantu hava, abarubamwe baba ahantu heza hafise n'isuku. Ariko uyu munsi uhoraho arabona neza ko urusago rwarangiye neza, urusago rwarashaje, urusago rwarashize neza, ariko ngo abarubamwe ntibabibona, baguma babona ko urusago rukomeye. Mana yo mwijuru dutabare cyane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, waba uri muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi turimwo, nagira nkubwire ngo uhoraho araje gusanasana urusago wa Dawidi. Rwari urusago yahaye Dawidi nk'ingabire, rwari urusago yamuhaye nk'icubahiro, ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Ubwo rusago rwarasenyutse, habura umuntu n'umwe wo kurusana, kandi bakomeje kurubamwo rwarasenyutse. Mana mwijuru utabare cyane. Amen. Mana ishimwe. Hari igihe umuntu aba mu nzu, iyo nzu ntayiteho, iyo nzu ikata imigaga,
akabibonesha n'amaso yiwe ko yasa imigaga ariko ntayisanure impera n'imperuka ikamusenyukana kubwo bifatamiye nego. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu aba mu nzu ikazamo ibitangurirwa mu mpande zose, mu makere, kuri parafo n'ahandi hose, ariko ntagire umutima wo kuvuga ngo reka ibitangurirwa ndabikureho ndabihungurure, inzu ndayikorera isuku. Kandi uko biba byinshi hatangura bike bike, ariko uko iminsi ihera bigatera bigwira, ugasanga inzu yose yuzuye ibitangurirwa mu mpande zose. Imana utabare cyane. Hari igihe inzu ubona hasi ku makaro canke kw'isima haje akantu gatoya kameze nk'ikinogo, iyo utakazibiye hakiri kare uko iminsi ihera kagenda kaguka, karori kava ko rya mbere n'irya kabiri, iyo ari sima kagenda karandagata, ukazosanga inzu yose yuzuye ibinogo gusa. Kandi uba muri iyo nzu yarabibonye hakiri kare, ariko yanka kugira gute? Yanka kuzibira hakiri kare. Mana yo mwijuru utabare cyane. Rero ngo hari urusago rwa Dawidi, hari inzu ya Dawidi yasenyutse, kandi uhoraho yabibonye ko iyo nzu yasenyutse, ariko yabonye neza yuko abantu bayibaye muri iyo nzu badashaka kuyisanura, abantu bayibayemo batayitayeho, batayikunda. Mana yo mwijuru utabare cyane. Ategereza umwaka wa mbere ko bayisanura ya nzu arabura, ategereza umwaka wa kabiri kugo rusago rwa Dawidi barusanura arabura, ategereza umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu arabura. Imyaka iraba 10, imyaka iraba 15, imyaka iraba 20 irarenga, uhoraho aritegereza yuko ugo rusago barusanura arabura. Kandi uko rwari rumeze mbere y'iyo myaka ngo rwari rumeze neza, uhoraho yaragwishimira gwitegereje. Niyo mpamvu rero uyu munsi iri jambo ritubwiye ngo uhoraho araje kubyura urwo rusago wa Dawidi watemvye, kandi ngo yongere arugire neza kuko rwari rumeze kera. Bigaragara ngo kera uhoraho yarishimira urwo rusago ko rwasa, rwari ruteye amabara meza, rwari rufite amarangi meza, abantu bose baragwitegereza bakagwishimira, abahita bose baba bari hafi n'abari kure baragwitegereza bakavuga ngo ruriya rusago ni rwiza. Mana yacu nishimwe. Ariko uyu munsi urwo rusago abantu bose bararubona bagaseka, bakabona yuko rwasambutse, kandi ata muntu n'umwe ariko aragwitaho urwo rusago. Uhoraho rero byaramubaje cyane, aravuze ngo araje gusana urusago rwa Dawidi rwatemvye, kandi ngo azibire ahashize hose, ahasenyutse, ahatobaguritse, ahatakigira inkingi, ahari intoboro, ahari ibinogo, aho amarangi yavuyeko. Mana yacu nishimwe. Kandi ngo arusubize uko rwari rumeze kera, yongera arusige. Mana yacu nishimwe cyane. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, urwo rusago nawe urabuzi, itegereze neza. Mbega uyu munsi ubu igihugu cyawe cyari cyubatse kera, uyu munsi niko kimeze? Itegereze neza. Mbega uko umuryango wawe wari umeze uyu munsi niko kimeze? Mana yacu nishimwe kandi dutabare cyane. Uhoraho rero abyitegereje, aravuga ngo hari umunsi ugiye kuza, akabiraza kubyikorera, kandi uwo munsi nturi kure, kuko iminsi iheze niyo myinshi, ariko iminsi isigaye kugira ngo urusago rwa Dawidi rwongere gusanwa, iminsi isigaye, iminsi iheze niyo isigaye niyo mike. Mana yacu nishimwe, Mana yacu itabare cyane. Iminsi iheze si isigaye kugira urusago rusanwe. We warabibonye, nanjye narabibonye ko urusago rwasenyutse, n'uhoraho yarabibonye, twe twarabibonye, turabura icyo gukora, ariko uhoraho yarabibonye. Aravuga neza yuko aje gusanasana urwo rusago, kandi vuba atari kera cyane. Araje gusanasana urwo rusago, kandi ngo arusubize uko rwari ruri kera. Imana yacu nishimwe cyane. Nshuti mugenzi ari kuranyumviriza, niri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi, ivuga ku rusago rwa Dawidi rwasenyutse. Urwo rusago uraruzi, nanjye ndaruzi. Uhoraho araje kurusanasana, nubwo abantu bameze nk'abahebuye, ariko uhoraho araje kurusana. Imana nishimwe kandi habwe icubahiro. Bumvise ijambo ry'Imana mwese, Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Imana ugira neza, Mana y'icubahiro, nagushimiye ubwire ijambo mpaye kugira ngo nshikirize ubwoko bwawe. None rero hezagira umuntu wese aryumvise, kandi nyagora ku ngoma. Umuntu wese yumvise iri jambo mwami, umuha inkomezi zo guhaguruka nawe agasana urusago, uzobukoze nyakubahwa, kuko wewe si wewe uzohaguruka ukaza, ariko uzokoresha bari mw'isi, uzokoresha mwami Imana abantu kugira ngo bari basanasana urwo rusago rwasenyutse. Urakoze rero, ndagushimiye, ndaze kuri Imana yumva kandi yishura, senze nizera ko byose byumvise.